Nafise bane. Mwese musanzwe mufise abashinga ntaye kumbure? Oya. Biragutwengeje. Turiko turaganira no kuganira bisanzwe. Batubwiye yuko ngo ari abageni basanzwe bari ngaho. Oya zaba ntibambeshe. Narinzi ngo barabaherekeza kumbure. Oya. Umwe wese arizana ngaha. Back from the dead. Novuga ngo turabaramutsa tuvuga ati mwiriwe cankwe bwakeye bivanye naho uherereye ndetse bivanye n'amasaha urabiye ko ino video. Uno munsi neza na neza nkuko mubibona twagiye muri rirare, turabibutsa kandi ko ari kuri ca kiganiro dusanzwe twita ku gatumba iwacu. Ubu twagiye neza na neza, murabona ahantu turi ahantu murabona hari abantu benshi batandukanye, hari abariko barotsa ibigori, hari abariko barafungura, ariko twebwe turaje tuganira na bano ba mama, reka babanze babaramutse bidondore, bababwire akazina kabo umenya bo mugiye kuganira nabo. Murakoze cyane. Mahoro. Umeze neza? Ko cyane. Wamwitwa bande? Eperine. Eperine? Yonyene gusa. Irakoze. Reka duho wundi namwe mwitwa bande? Nitwa Habonimana Sandrine. Habonimana Sandrine. Aka gatumba turiko mwoshobora kwibutsa bariko barakaraba cankwe mukakababwira kuko hariho abakazi, hariho nabandi novuga ngo mushobora kubabwira. Hari umuntu akihabona gutya yaciye ahamenya hariho. Mwoshobora kubabwira aka gatumba bakita gute? Mungwa ho bita mu nyabuhira. Bahita mu nyabuhira, ni muri zone Mungwa. Rero tukaba dusanze abamama bariko barotsa ibigori, ego murabona ko bariko bavyotsa banezerewe kandi murabona ko ari nabikeyi, nibaza ko abakiriya bo baba barose. Mbega mubona abakiriya baboneka? Nimbuke biko bukene ni bwinshi. Mugabo mushobora kurangura nk'ibigori bingana gute ku munsi bigashobora kurara bihetse? Urashaka kurangura nk'ibigori by'ibihumbi 10 bigashobora kurara bidahetse kubera abakiriya bakenye kubera amahera yabuze. Nk'ubu dufate bishitse mugasanga uranguye nk'ibigori byinshi ugaca usanga wavyokeje kuko ndabona murotsa atabakiriya murindiriye, ntibishoboka yuko mushobora kotsa ugasanga ibigori mwokeje ntibabimaze. Oya turavyotsa byokeje birahera gusa ibitoje nivyo bishobora kudahera. Oya ntashobora gusigara kimwe canke bibiri navyo uvyihembutsa uko uba wadandaje. Mbega dufate we ndabona ko uri umumama uba ufise abana bangana gute? Umwana apana bangana gute ahubwo bangana? Umwe. Nafise bane. Mwese musanzwe mufise abashinga ntaye kumbure? Oya. Biragutwengeje. Oya nta na kimwe turiko turaganira no kuganira bisanzwe. Batubwiye yuko ngo ari abageni basanzwe bari ngaho. Oya zaba ntibambeshe. Narinzi ngo barabaherekeza kumbure. Oya. Umwe wese arizana ngaha. Ndumurimyi hano gumanza mu bigori gusa. Mbega nk'ubu dufate uri kurarima no kuza kotsa ibigori, ikintu ubona kiguha umusaruro munini nk'ubu iyo wari kugwa umurima konzi bose ntibaciye baza kotsa ibigori, hariho abari kurima ariko wowe wahisemo kuza kotsa ibigori. Urabonamo hari umusaruro novuga ngo urusha uwo wari kuronka uri kurarima? Hose nje kimakoro ugiye kurima urondera byo mu ndimo ukarya kandi ugiye kudandaza hari igihe wunguka nk'igihumbi canke 200 ukaranka ubufu bw'uwo munsi. Hose n'umusaruro ni byiza. Hose ni sawa. Kubgawe wovuga ati umuntu arima abandanya arima dandaza abandanya dandaza uko uwo munsi waza kudandaza hamukaronka ko gihumbuka kurubufu hamundi munsi naho kaza kurima ukaza washimboka mu ndimo. Mbega we wavuze yuko kumbure nawe ufise abana bangahe? Bane. Abana bane. Bwana we ngira ufise umushinga ntahe? Yego. Wewe biroroshe ko ushobora nk'aka kazi kawe kotsa ibigori hanyuma ugashobora kugaburira umuryango w'abantu bane na wewe n'umugabo? Yego birashoboka kuko iyo nadandaje nkaronka ndashaka kuronka akanyungu ka 2 gasanga ndarose ubufu canke muhira nakuyeho utwo twimburwa nkacanza kuziganya mushira hamwe. Be nta bantu bashobora kubabona muri ko murotsa ibigori kumbure bamwe bakaza bakabatera intege canke abandi bakavuga amajambo atandukanye? Baraza nyene kuko urumva benshi bamwe ntibibanezera, abandi barabona ko arakazi, abandi bakabona ko turi binebwe. Urumva bose ntibabinezererwa kumwe.
hariho ababona yuko umenga mwabuze ico mukora bakabona ko ari uguta umwanya mugabo twe turabona ko hari akamaro bidufitiye. Hariho akarusho ushobora kubona iyo wokeje ibigori iyo biheze ukabona ati nakuyemwo iki kintu gishobora kumfasha mu muryango. Ndabibona kuko hari igihe nsanga nifashishije nkaronka amafaranga yo kugura agatamana. Ntibikunda gushika ugasanga warosemo nk'amahera ukagura nk'igitungwa. Oya reka kubera ibigori vyo mu ruzi bimara umwanya muto nta mahera y'agatungwa woba uraronka. Ariko nk'ivyo muhira vyokunda. Ivyo muhira nta bakiriya turonka kuko benshi baba bavyejeje. Ntiturirwa turaja kotsa kubera benshi bashavuga ati tugira ivyo twiyokereza muhira. Ubu urashobora dufate gutangura ugatanguza nk'umutahe w'ibihumbi 10 bikazoza kurangira ufise nk'amafaranga yoba angana dufate nk'ibihumbi nka 50. Vana n'ukuri kure yasumisha canke nuko ububona muhira naho ingene hameze n'ahandi ho muhira wifashe nabi ushuja mu vyo kuyasumisha nta mutahe uronka ugumuduza. Mukumira mate reka tuvuge ati bano mapfasoni n'abantu bakomeye cyane novuga ngo n'abantu bimboneka rimwe kandi iyo benshi bafatira ko akarorero igihugu cyoteye imbere mu kanya gato. Baratubwiye yuko ibi bikorwa bakora bibafasha cyane gose mu buryo bwo kwiteza imbere ndetse badandaje ibigori bakaronka amahera make bashobora no kuyatwara mu mashira hamwe hanyuma ngo hakagira abaza kubafasha baje bava mu bisagara bakaza kubakurikirana bakabafashiriza ku byo bafise kandi ngo bakabaha n'amahera yo kwiteza imbere mu miryango yabo. Hariho amashirahamwe amwe baza nayo usanga adashika imbere gose ngo baze mugabo duca dukoresha kurima dufashanya kurima tuziganya tugabura twaziganije tukongera tukarima. Numva imbabura mu maso iyashibaye nyinshi. Kumbure ikintu cyanyuma twagomba duhereze ko dusa n'abasozera kino kiganiro murafise kumbure iyindi projet yo kuvuga mu mufise kudandaza ibindi bintu bya bisumba ngaha. Oya nta bindi twese. We nawe nta bindi wowe ufise iyindi projet wiyumvira woshobora kudandaza ibintu birenza ngaha. Oya ndose umutahe norondera ibindi mugakwera ubunkorera mu bigori gusa. Uko mfise agatahe gakwiranye n'ibigori. Hariho nk'abantu usanga bakunda kubuza nk'ubu wewe uri mwishira hamwe bakabanka umutahe bakavuga ati dushaka kuguha umutahe ugire ikintu koze ugasanga bagwaye nk'umutahe nk'ibihumbi 500 canke urenga wewe woca ukora iki? Nisha ndaba nkaja mu vyo kudandaza ibintu vya boutique. Nkadandaza n'ibintu by'inzoga. Nawe bishitse akaza nk'umuntu akaguha nk'amafaranga ashika nk'ibihumbi 500 ikintu woca ukora wumva gisumbya kotsa ibigori. Ino ndangure bitogi nkaza ndadandaza kwabo. Murakoze cyane reka tubashimire usanga hariho nk'umuntu ashobora kumva kino kiganiro kikamuryohera kuko kino kiganiro gishika kure cyane ukazosanga umunsi mwaraje abarondera akazana na rino barabara sinzi cameraman ko yogerekana uraribona uza gutya uri kuragenda mu ngwa ugiye kuri zone mu ngwa bano bamama uca usanga ahantu bicaye kandi murabona ko n'ibigori bicera ngaha. Nibaza yuko bino bigori hasigaye nk'amezi nk'abiri kugira ngo byose babice bihere. Urumva inyuma y'amezi abiri uzokwama waje uzokwama wabasanze ngaha kandi uzohitura bashorera akagori ugiye imwaro ugenda uragafungura. Nibaza ko mwavyumvise nariko ndababwira mwebwe muriko muradukurikirana. Hanyuma reka vuga ko nimero ka telefone 71 449 791. Urakoze namwe. 67 968. Okay murakoze cyane nibaza yuko izi nimero batanze mugiye ku WhatsApp muca mubasangako. Abamama murabona ko ari abamama bo muri rirare aha naho woja kuri Facebook ndazo basanga ko urabandikira amazina bayavuze uzoca ubabona hanyuma nibaza ko muzobabona hanyuma mukagira ico mukoze mubatera intege turakeneye muri commentaire zanyu kugira ngo akajambo ubasigire bagende bagasomye agomba tubibutse yuko kino kiganiro kandi musanze mugikurikirana kuri Madudu Pro TV ni kuri YouTube no kuri Facebook muguma mwabikurikiranye ukuri kwamye reka tubasezere tuvuga ati tuzoba dusubira bye bye.